akazi nsanzwe nkora nsanzwe ndandaza umubiri. Akazi kiwanje sanzwe nkora ikiyedi niko kazi kambeshejeho. Je sanzwe mesorera impuzu abantu. None wabigiyemo guteba ibyavuye kuki? Nabitewemwo n'ubukene kuvyara abana batandukanye nyene birandusha cane. Jane kanyoroheje kuko kubara umwana w'umukobwa ndabona karandusha cane kuko nabigiyemwo bitanyoroheye. Jaha mubona navuse mfise imyaka 4 papa carafa. Afuye narize ndiga ngeze mu windwi mama araturera gusa haragera igihe haraduta turabana batatu. Ngiye kumesura rya batandiye. Kwamba nagiye gutora amadeni bandije nanga ndayahereza waho ndatorako nyene bwabugale cyangwa amateke byabijoma. Abana baba baraza akazi ukora? Oya narabeshe cyane kuko keshi niyo njanye niwo muntu ndabajana yo basinziriye. Narubace ama mugabo twubakanye acarana mfise umwana manyene nanje niwe ndonderera naho ndi ndonderera. Inzu kuba ndayipanze ntibinyorohera kuyiriha. Ndafise prasera ntonyi papa yoba yaransigiye nuko mwebwe nyene banyakubahwa mwonshikira imbere bakanyubakira basi nakicumba kimwe basi nkabamwo ndiko ndarondera ubuzima ibyo kuri inzu bitangoye. Ukuntu kwanza nikuriye nakuze nkunda ishure. Sinabishaka kuva mu ishure ariko byarashitse ubuzima burahinduka. Urabizi umuvyeyi akwase bose baba bagukuye kwibiganza. None ko usanzwe ukora ako kazi mbega hoho urawibuka uvuga gukingira umubiri wawe? Umubiri wanje ndagukingira ariko maze imyaka 18 nandi umugera wa sida. Wanduye? Abo bana bawe nabo? Bose narabakingije barakomeye. Va mwivanye n'ubuzima. Kubivamwe bivanye n'ubuzima kurunda burose. Abakandiha abandi ntibandihe n'ukugenda bankubise bakankubitira n'abarankevye n'ugwembe. Nkagataye k'amafaranga ngana gute? Niye vyoba niraki noshimira Imana. Nivyo yumbije nyene noca mibarabara nkakora. Nkadandaza. Ako kazi wumva kusa munovuga ubwo bumbu usanzwe ukora wumva ko ucubuheba? No buheba nyene cyane atacamira Mana no kenguruka. Nawe ati rero uronse ukurira kwishure wosubira kwishure kandi ukova mu incabwenge novuga izoteza imbere igihugu cyacu. Ego kweri nosubirayo kandi noshima. Amahoro nshuti bakunzi ba Niyosel TV umusanze mu kigano bigano bya Niyosel TV muri mu Burundi cyangwa mu mahanga turamukije ifurije amahoro y'Imana kuri mikro kumwe na Beni behind camera ni Arkeni. Yes nkuko tabibabwiye turi mu ntara ya Muyinga twagende nta nyinshi zitandukanye tubaza abantu benshi batandukanye basanzwe bakora novuga mu buzi bwinshi butandukanye n'imibereho y'abantu n'ivyo bisanzwe bibatunze urero n'umusore twahuye n'aba bakobwa mubona batatu baba mama batatu mboni tuzi turaza kumenya byinshi kuri bukumbure baraza kutwiganira hama tumenye ubuzima bayemwe mbega nigiki kibatunze mbega bifuza kuzobiki mbega ubuzima basanzwe babayemo nibwo bari bifuza ko bazobamo. Yes nk'uko nabibabwiye muri kumwe na Niyosel TV kuri mikro kumwe na Beni behind camera ni Arkeni. Reka kamera no ari ku ruhande rwanje bite? Sawa. Biraza neza. Ego ndashima. Bakwita gute? Banyita Rushukuri Claudine. Harushukuri Claudine. Harushukuri Claudine. Ego. Reka bagutazira gute? Ibyo bantazira nyene ni Claudine. Claudine nyene. Bite nawe? Ni sawa. Biraza neza. Tumeze neza. Bakwita gute? Banyitwa Wizeyimana Aisha. Bakwita gute? Aisha. Aisha. Ego. Okay bite nawe? Ni sawa. Biraza neza. Sana. Bakwita gute? Mana ariyo Emeline. Bakabagutazira gute? Man. Kubera ikintu ne man? Sindabizi navutse mbona aryo bamumagara abana bakuze sindabizi kandi n'ukuntu nibereyeho izina ry'uwanje ni Man. Ni Mani Everine Aisha. Wizeyimana Aisha. Everine ni wewe? Harushukuri Claudine. Yes mbega ko dusanzwe twasanze Muyinga twasanze nuvuga muhagaze hajya nuvuga amaje ku isoko dusanzwe mubeshejweho niki namwe musanzwe mukora iki usanzwe ubahe usanzwe ubeshejwe jewe imba ku muyaga kinyota muyaga akazi nsanzwe nkora nsanzwe ndandaza umubiri. None kubudandaza umubiri none uravyishimira? Sindavyishimira cyane nta cishimizwa kimenoronka. None wabigiyemo guteba ibyavuye kuki? Nabitewemwo n'ubukene kuvyara abana batandukanye nyene birandusha cyane. Mbega ko kuba udandaza novuga umubiri hoho biremewe n'amategeko? Nivyemewe n'amategeko kuko no mu buzima n'icaha. Kuri kino ne mu birenga ko mubizi? Biragoye imibereho yo kubaho naho biragoye. Aisha nawe bimeze gute ko twagusanze hariya wari gukora iki? Je sanzwe mesorera impuzu abantu. Niko kazi usanzwe ukora? Yego. Urabigihera no kakasanzwe ukora? Oya kwe. Si vyiza kandi urumva wote mukora vy'iwako ukorera abandi.
Aisha asanzwe amesera abantu impuzu uyu nawe atubwiye ko asanzwe adandaza umubiri wowe nawe jewe nkora akazi kose mbonye usanzwe ako kudandaza umubiri akazi kiwanje sanzwe nkora ikiyedi niko kazi kambeshejeho yes kumbure turaza kuyaga nabo mbega kuri kibabihisemwo mbega ubwo buzima basanzwe babayemo wowe uraburyoherewe mbega wibaza ko ari igiki bari bifuza ko baza mu buzima bwabo kuba byabyisanzemo mbega byatewe niki we tiriho watubwiye ko byatewe niki je vyatewe n'ubukene mburi ivyo nkora mburi mitayo kugira ngo usumira abana batatu vise bari kubagabo batandukanye mitamo kudandaza umubiri bivanye n'imibereho mfise ukaba usanzwe ubaye kuri no muzi imba kumuyaga ndapanze urapanze none ivyo usanzwe ukora hoho birakorohera mbega rigendo nka n'igembura ubu rero ati rero ntushobora kubivamo cyangwa urashobora kubivamo bivanye n'ubuzima kubivamo bivanye n'ubuzima kurunda buroshe intaba mikunze guhura nazo muri akazi kawe ni intaba minkure guhura nazo harabaza kunshorera bakandiha abandi ntibandihe no kugenda bankubise bakankubitira n'abarankivye n'ugwembe bivyo urabona ko ari ibibazo cyane bikomeye ni intamba myinshi kumbere umuntu akita akazi ukora canke ntakita akazi oya sakazi mu bisanzwe oya sakazi umuntu yoca byita gute ibintu nyene bavyitanye nako umuntu nyene abijamwe yaburaniwe ariko urose ibindi wokora no biheba urose ibindi wobiheba mbega abo bana bawo bariga abana banje bariga babiri bariga undi n'umucuko afite imyaka 3 n'amezi 8 imyaka 3 n'amezi 8 umucuko Aisha usanzwe umesera abantu impuzu sivyo warigeze uca ku ishuri nagarukiye mu wa gatatu Aisha rubatseho oya sinobaca uribana ndibana narubace ama umugabo twubakanye acarana mfise umwana umwe nanje niwe ndonderera naho ndi ndonderera nange nkonge yankirondera umugabo mwabana yaragutaye gute kubera iki yanaye nyene kuba taburya arafise ataburya arafise ubu unye amatwi agusumira wumva ko ageze he ageze Tanzania ho muramuvugana oya aje ntwiga tuvugana gusa namba bagenzi wenyine aribo babimbariye abana gute ni sawa kweri ndashima bariga oya nayiga afise imyaka ine yonyene kuje itariki ndwi zuko kwezi nyene ariko urifuza kuzomushira ku ishuri wazobonshira ku ishuri nyene abantu bazabona ko babishoboye nabishoboye nawe urumva zoguma muhira bakubwiye ko azotangura ishuri amaze kwiza imyaka ingahe canke bisaba ko azotangura ishuri imyaka indwi urizera yuko umwana azoronka abantu bamurihira ishuri aje kwishuri wazomurihira ko wo mujyangi wabo nyene nubu ukabusanzwe ubaho gute uburonka amahera go kwirihira inzu gute abo nyene abambesurira ndabwira ati inzu bariko baranyishuza mu bakamamara nkaza kuriya okay ariko ho agafaranga karaboneka oya nyene kaboneka rimwe na rimwe harigenza kumesura nariye nyene amahera yabo nacenza kwasumamo nk'ubugari cyangwa ibijumu cyangwa amateke tukaca dukaturiramo rero ati rero nawe usanzwe ukora iki je nkora ikiyedi ubu ako kazi ukora k'ikiyede karakorohereza jane kanyoroheje kuko kubara ndi umwana w'umukobwa ndabona karandusha cyane ndose kandi kazi nokora nogakora ikiyedi nkakivamo kuko nabigiyemwe bitanyoroheye jaha mubona navuse mfise imyaka 4 papa carafa afuye narize ndiga ngeze mu windwi mama araturera gusa haragera igihe haraduta turabana batatu rero ntibyanyoroheye kuja gushumbashumbira abantu kuko kuba mu bantu benshi bitanga inyigisho nyinshi ubu rero aho mba ndipangiye mbaho hepfo ku muyaga ariko ako kazi nkora urumva sindakaronka iminsi yose hari igihe nyene mbura nkihangana nyene nkicwa n'inzara ni hatari ati rero umuntu bishitse umuntu akaboneka kugira ngo agusubize kwishura ko turumva yuko wagarukije mu yindwi mbe watubwiye ko ufite imyaka ingahe imyaka 18 turumva yuko uracari cyumva uracari umukobwa uracari inkumi uracakura mbega umuntu bishobotse umuntu akaboneka kugira ngo agusubize kwishura urumva ko gusubira kwishura ego nosubira habonetse uburyo umuntu akakurihira mu mashuri ugasubira kwishura umva uri tayari gusubira kwishura ndi tayari
wewe ati rero utubwiye ati rero ubwo buzima usanzwe ubayemwo nuvuga bwo kwidandaza ntabwo kuryohera oya ni bumryohera si bwiza cyane vraiment birateye isoni kuko barimo nigisha ingeso mbi abana navyaye si byiza cyane ndose ibyo nokora no biheba none wararondeye ibyo ukora ibindi urabibona ibindi narabibuze bivanye n'imitahe urana migisagara biragoye ntaco mfise nokora umugabo twabagabo twavyiranye bose nta numwe yemeramwe n'umwana n'umwe umva abana ndabaritswe nyene bivanye n'imitahe biboneka yuko warabuze icyo wokora narabuze imitahe vraiment ndaterereza umuryango baranyima barambwiye ati ninjane y'abana nabavyaye usanga yene ibintu nyene binduhije cyamitamo nyene gukora ubwo butsi nico wabonye umenga kikorohera kugira ngo wokora ntivyanyoroheye kubera nabigiyemo nyene bitari muri gahunda nyene namenye nyene bitango ninzaragiza baravuga yuko ako kazi muhura nako nuvuga musanzwe mukora katemewe n'amategeko kandi nakazi gahura nuvuga kaba karimo nuvuga intambamye nyinshi zitandukanye cyane harimo ubwicanyi harimo ubuntu nyene bwo kuzuruma gusiga bana kwishembere birashaka bakanakwambura nyene n'utwuba wifu kujyamako bikarangira bagusize ugaragara yego mbega mu kibano ubona bagufata gute mu kibano nyene beshi baranyinuba nyene ngo nimunda bigishiriza ingeso mbe abana nyene ibintu byinshi nyene biteye isoni uko bwawo gacuvuga ati bizogenda gute aho urizira ko ari bwo uzosazeramo oya ndizira ko Imana izonyorohereza bigahera urufata umwanya ugasenga je no mukiristo yemewe cyane urasenga cyane yego kandi urizira ko Imana iba ku ruhande je ndize ko Imana iba kacane none ko twumva yuko akazi ukora ari akazi novuga gayitse n'Imana idashaka yego Imana ikabikumvira gute byizera gute Imana nyene irashaka no kujyama nko nkarota menga nabivuye mu nyene ndimye barandi ko ndadandaza niyo ndose n'ibihumbi 10 ndagenda karonge nkaza n'amavoka nkadandaza nkamara nk'ukwezi nyene nivyo natavyo ngiye mu bivanye n'imibero ndiko ndabona twizera ko kuzobiheba yego nzobiheba n'ubundi nk'ico mwofasha mwege nyene mugashikira imbere no bivamwe ati rero kugira ubivemo ubona ko hakenewe iki mbega icyo usaba ni giki icyo nosaba nuko mwondonderera gataye nkaca mu barabara nkadandaza nkaronka iraso y'abo bana nkarondera nabo makaye y'abo bana nutwe nyine bafungura batubwiye ko abana bangana batatu umwe afite imyaka ingahe uwa mbere afite imyaka ingahe umuherero afite imyaka 10 uwa kabiri afite imyaka 8 uwa gatatu afite imyaka 3 n'amezi 8 uwa mbere ariga ni umunyeshuri n'uwa kabiri ni umunyeshuri abo bose amafaranga yo kuja kwishura bayakura nta mu bisanzwe papa yari yansaturiye akantu narari nagiye kukagurisha hama kandi nyene ncandagura uduhene ndatubitsiye nyene mu misozi nyene yo mboye nyene vyavava nyene ndagenda nyene nkahitamwa agahene kamwe ngakagurisha kugira ngo ndonke twomba ndifashisha none ko usanzwe ukora ako kazi mbega hoho urawibuka nuvuga gukingira umubiri wawe umubiri wanje ndawukingira ariko maze imyaka 18 nandi umugera wa sida wanduye ubu urafise umugera ndawugendana wabimenye ryari ko ufise umugera maze imyaka 8 ndabimenye pole sana kwezi mesha po abo bana bawe nabo bose narabakingije barakomeye bameze neza cyane neza gose basa neza baranabiriya cyane ati rero wewe icyo usaba kugira ngo nawe nyene kugira ngo uronke kuvuga ka gafaranga cyangwa uvuga bwa buryo kugira ngo abana bawe bige neza usaba igiki jene naronka umutahe hwe nacenda mwibarabara mujije mwibaruka kuri iki aramavoka hari bijumu hari biyobe hari bigori ico nabandi bose cyo bari cyo nyene yego hari ico nabandi bose cyo bari cyo nyene hari bijumu hari amavoka hari byo biyobe hari bigori ico noronka cyo bari cyo nyene abana baba baraza akazi ukora oya narabeshe cyane kuko keshi niyo njanye n'uwo muntu ndabamjana yo basinziriye ntavyo ndabereka ko nandi ndabigije ingesombe ko bose n'abahungu no bandabagiriye icaha none urufata imiti ndayifata cyane nizere ko woruhanura n'abandi kumbure musanzwe basanzwe bafise iyo ngeso kumbure beshi namanjana no gupimisha beshi nkasanga baranduye nkababirije kubajana kwa muganga atora imiti nkabaremesha yuko umugwayi wa sida ari umuntu nk'abandi nkababwira yuko ufashe umuti neza ubuzima bubandanya namana ibabwiye cyane wowe usaba iki kugira ngo nawe rero uvuge uve muri ako kazi kubuyede akazi kubuyede kugira ndakavemwo nuko noronka ubuzima bwiza ubwo buzima bwiza nyene ngaha mu gisagara urabona ko abantu nyene twikundira nyene kudandaza nuko noronka umutahe ikindi naco inzu kuba ndayipanze ntibinyorohera kuyiriha ndafise prasera ntonyi papa yoba yaransigiye nuko mwebwe nyene banyakubahwa mwonshikira imbere bakanyubakira basi nakicumba kimwe basi nkabamwo ndiko ndarondera ubuzima ibyo kuriha inzu bitangoye
kumbure icyo usaba ati rero baguha umutahe canke uje kubaka uje kuburarima uvuga ko uri parcelle papa yagusigiye mbega kuvye kwishura uzo gusubira kwishura ho gute kwishure nosubirayo mbonye nyene ubumfashije kandi ndibaza ukuntu kwanza nikuriye nakuze nkunda ishure sinabishaka kuva mu ishure ariko byarashitse ubuzima burahinduka urabizi umuvyeyi akwase bose baba bagukuye kwibiganza aho ndi nyene mbonye n'umwana avuye ku ishure numva gahinda mu mutima ubure nkaba nifuza gusubira ku ishure kandi atakinsamaje urifuza gusubira ku ishure kandi atakigusamaje sivyo none yego nigiko none uhanura abandi kumbure baba baronse amahirwe yo kurigwa ishure kweri ndakunda guhura n'abanyeshuri bakambwira ati jewe shaka kwivira mu ishure nkababwira ati kuba mwararose ishure mukiga ahubwo musaba Imana mukomeze mwiga tinaje ntivyase yuko ntabishaka ariko n'ubuzima bwanyankiye rero mwana wa mama komeza wige kuko wiza amashure naho wobaho nabi ntushobora kwanza ntibihererayo kuko kajya gakaramu karafise akamaro nagiye kubibona nyene maze iyo myaka 7 niga kuko sinigeze nduburana hamwe mama agize ikibazo cyo kwa muganga adafise ukuntu nyene irya miti nko bamwandikiye umutagende kugura ntamenye iyo bamwandikiye yariyo agaca mbwira ati mwana tora ndabira nkaca nyene ntwara kuri pharmacy kugira nyene aronke ya miti bitarinze kugorana niko nare nasanze kuyiga harimo akamaro kenshi cyane ati rero cyuhanura rero abo bagenzi babo badashaka kusukuja badashaka kuja kwishuri kandi bafise abantu babarihira n'ikintu wababwira kimeze gute kweri ubwo bo kwitaho ishure cyane ibindi bibasamaza bakabiva inyuma kubera jewe harageze igihe nyene niyumvira kunwa urumogi ndi umwana w'umukobwa ariko Imana yarantabaye rero naciye nsanga kunwa urumogi atabuzima nabandi ko ndaronka ahubwo vyiza noshima kwiberaho nkuko nyene kandi kweri je nsubiye kwishura nonezerwa cyane reka kumbure tuvyizeye ku bantu bako dukurikirana kumbure bari mu Burundi canke mu mahanga nuvuga baba bashoboye gukorwa ko nuvuga n'akakanya gato bagerageje kudusigura ubuzima bwabo urashobora kuba wakozwe ko numwe muri aba ukavuga ati nshaka gufasha umwe cyangwa ushaka gufasha bose kumbure twizereye ko mwese hazoboneka nuvugamo ikivuyemo muri ibi nyene mweje gushikiriza sivyo none gamufata ego muragize neza kweri mwamukoze ego tuvyizera ko bizogenda ego kweri twoshima twese sivyo none gaisha ego twoshima nukuri kandi nizera yuko ubwo buryo nubwaboneka muzobukoresha nkuko nyene abazobe babibasavye yegaye nkanje nk'ibibazo fise n'ubunoro nk'uwo mutahe noshimira Imana noza no gutanga ishikano nkavuga ati Imana uhabwe icubahiro Aisha mbe watubwiyeho intamba mikunze gura nazo ntizaye cyane nze nyene ko urumva cyane ko ca gusumira umwana nanje ngo nkaza gutora amadeni ngiye kumesura rya batandiye kwamba nagiye gutora amadeni bandije nanga ndayahereza wa undi natora ko nyene bwabugale cyangwa amateke byabijoma kuvyerekera abagukoresha abankoresha nyene baramfasha nyene bakandihira inzu baragufasha nyine nibo bakurihira inzu bakangura nyene impuzu nambara cyangwa bahagurira umwana wanje tirero icyo usabye muri rusange nuko boguha ko hajya gatahe watubwiye yego nuko naronka gatahe gusa nanje nkakora iby'iwanje nk'agatahe k'amafaranga angana gute niyo vyoba niraki noshimira Imana kuko sinobanzi yapfuye nawe woronke 100 tirero uje uvuga ati noce mva muri kajya kazi ko guma mesa ko guma niruhisha cyako ko guma ntukwana abantu bankoresha noce nja gukora nuvuga ibintu byiza kandi nuvuga biteze imbere n'igihugu cyacu yego tubyizere Aisha yego noshimira Imana ko urabinyijeje yego nawe icyo usaba rero nigiki kumbure kugira ngo heba ko kazi mbega usaba amafaranga gute angana gute ko watubwiye ko kintu bijana kweri no kora ntangorane kuko mu mujini kuba haba ufise umutwe wugurutse nivyo je yumbijana nyene no cami barabara nkakora nkadandaza ako kazi wumva ko novuga ubwo bumbu usanzwe gukora wumva ko ucubuheba no buheba nyene cyane atacamira Mana no kenguruka ucuja muri vya byiza novuga vya bindi biteza imbere igihugu cyacu yego nukuri nkavuga ati Mana uhabwe icubahiro nawe ati rero uronse ukurira ku ishure wosubira ku ishure kandi ukova mu incabwenge novuga izoteza imbere igihugu cyacu ego kweri nosubirayo kandi noshima bavuze ko urafise mama oya nta mama afise yarantaye haheze imyaka 2 agiye ariko ubu numva ngo yarafuye muga nta kiziga ciwe nabonye nta nimva
urumva sinokwizera ko ahari kuko maze imyaka 2 ntamubona. Bene wabo na mama Bene wabo na mama nyene barahari gusa nta numwe ankunda rimwe kubera nyene yarabasigiye nivyo kumfasha ku ishuri ariko bamaze kumenya yuko yagiye amahera baca baririra ubu nyene nashiye mitamwe nyene kubaho nyene kwanza nija ko je nyene n'Imana yiwanje. Ati rero ntibakuraba ntibakubona oya nta na gato. Bene wabo na data Bene wabo na papa nabo nyene nuko nyene kubera itongo nyene papa yari yadusigiye muri uwo muryango mama urumva nyamba yaturereyemwo nabi kabona imibereho mibi yaho yaciye avuga ati reka rino tongo ndaryimure mwebwe ko muri abana muzoza murarira abaho riri kubera ndashobora kuhava bakari batwara. Rero sinzi ingene vyagenze kubera biragoye ibintu by'ubuzima. Duhera kuri wewe umuntu uvuga abonetse nk'umuntu azokurera cyangwa umuntu azovuga ati je nzo kumenya kuvyo kwishure no kukubakira ako kantu papa wawe cyangwa no kuguha amafaranga ako kantu papa wawe yagusigiye mbega yo kuronka gute adresse yawe ni yawe? Je mbaho nyene ku muyaga umanutse imbere ya James gatoyi ugacubaza umukobwa yitwa Mani baca bakubwira naho wobaza umwana w'imyaka 2 ukamubaza umukobwa yitwa Mani abahehe baca baguma bakwereke aho nibereye. Nawe Kirani nsanzwe mbaho nyene ku muyaga hajya nyene wabonye nari mpagaze ntajya nani nico hajya gitano akwenda ndaje hivoka uwari wese wabaza ati ndangira Claudine nyene yoca guma kwereka. Nawe mbaho ya gatatu ukabaza ati nimundangire wize Imana Aisha kwa je nari matazi bose boca bakwereka ahantu boca batwereka aho usanzwe uba yego kuba burya no turabana bose baranzi nta mutanzi burya mwaho bose bicaho. Yes kumbere wifuza kugira icyo utererere kuvuga kuri aba bantu basaba amafaranga nuvuga bose ari hamwe n'amafaranga ngara ku 300 bose n'ibihumbi 100 tugeranije twaraba ujya no gusubira ku ishure bo nawe nyene nawe yoronka nuvuga yo kurimisha byo bavyiza amwe n'uwo yakubwira yuko aronse 100 umutayi w'100 yoca heba nuvuga ubwo buhumba asanzwe akora bwo kwidandaza Aisha navuga ati je nose 100 noca nibeshaho neza n'abana banje aho noguma ndeza amaboko ku bantu sibyo negaisha nivyo kwera. Kumbe rero ushimira no bakora dukurikirana yego kwera nashimira nyagasanga. Tubashimire cyane. Ego mwamugize neza. Tubashimire cyane namwe. Ego mwoba mukoze usibye ko n'Imana yo bahezagira cyane mugiye kudukorera ibyo dushatse. Yes uri mu Burundi uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga tukubwiye yuko kuba ubayemo muri ubwo buzima ni kubw'Imana kandi kuba bari muri ubu buzima siko babishatse byose akubwira ati byose hari impamvu byabaye kuba rero uwabonye ino video ukaba ufise iryo jana amajana 2 urashobora kwandika muri commentaire kuko na uri muri ubu buzima ukwifuza ko bagufasha uri kumwe na Beni kuri micro behind camera ni Arkeni tuzosubira rero na gutaha nimugire subscribe bye.